nkunda mugenzi wanje abantu barateranya uranya nkunyiyumviye wibuye abantu baraduza amajambo uranya nkunyiyumviye wibuye abantu barakuza amajambo. Ko muriko murabibona abakunze umuziki ndundi nyuma y'imponje Mutama Mathias ajeje kuguduha areka tubanze tukuramutse Mutama Mathias uramusana bariko baradukurikirana. Amahoro meza. Amakuru y'imisi. Ubushima. Imyaka myinshi uri kurakora umuziki uri kurawukora akaranga ntuheba. Sinoheba je narakunze cyane kuko je mvukana natanguye kuvuza umuduri kera cyane. Ibintu biguma bihindagurika. Ndeke kiki gutuma kubona woguma ubandanya ushigikira akaranga ku Burundi. Gituma ngoma ndashigikira akaranga ku Burundi nuko nawukunze kandi nkabona sokuru yabivuza nkaryoherwa yaba kabivuza nkaryoherwa hanyuma nkabona n'abandi bakabitamba tukabitamba. Kera waravuza ata studio ziraza ubunye studio zirahari kandi urazitabira nkuko abandi baririmbyi bakaruhariwe bamwe bariko barakora twita abaje n'urunganwe rw'ubu ruriko rabikora wowe ntibikugora kwinjira muri studio kubona izo studio nazo ziriho amahera? Ntibingora cyane kuko izo studio ziri amahera mugabo je urumva nta mahera mfise yo kuriha barayariha babishoboye. Ariko twagusanze muri studio ya Mutama Kimangu Francis ariyo Kim Prince iyo nawe woba uri mu bantu bariko barafashwa n'iyo studio kugira ngo akaranga ku Burundi uguma werekana nako kagume gashikira twebwe gwaruka gubo. Yego cyane nabe niwe yambwiye yuko ntora kuza ngafata indirimbo ngaha kandi n'ubundi zozana n'izindi hari n'izindi zozana kuririmbana n'abaririmbyi bubu sico kimwe na bya bintu mwaririmbana n'abari batama bakira wasanga bariko baravuza imiduri ikembe n'ibindi bitandukanye nko butugusanze uri kuririmbana n'umuhungu aririmba iyi midiho inyaruka byo babitakugoye kuririmbana nawe gamutama. Bishobora kungora kuko niwe nyene byogora kuko we aravyumviye abijana yumvise iyo ndirimbo bishoboka arabikora kuko birashoboka nyene kuko uyu muduri nawe ntubone ngo ntugira amanota ngaha ntushobora kuvuga indirimbo hatari mwanote ntibikunda ufu muzirenga yenga ukazishiramwo naho utobuzibona. Uravye ingene yari karinjizamwe amajwi hari ibintu byinshi byamugoye byo mugora gute rega sanzwe aramuririmba bimenyereye. Yego kuririmba karanga n'ivyo ahora aririmba muga biratandukanye. Yega nawe nyene aririmba karanga hari ibi byavuga numva amajambo nawe nyene ajana amajambo akajana n'akaranga. Yego iyo uje gukora indirimbo nitwoyita umuziki aka karanga kiwawe rino kembe n'imiduri barabivuza canke n'ibintu bapobirekiranya mu mashini barabivuza n'ibintu barabivuza n'iminwe. Yego hari indirimbo zivugizwa n'iminwe zavugijwe n'imuduri ikembe n'inanga gutya harabi ibiteramo byinshi usanga dusanzemo abaririmbyi nyene nk'uyu muhungu mwakoranye n'abandi batandukanye ba Roriro ba Fariyazi ibiteramo ntubona yuko mengo mwebwe barabasiga inyuma kugira ngo mubandanye mwigisha akaranga urundi gwaruka muhamagara iki abategura ibiteramo kugira ngo namwe baze barabatumako mutwigisha akaranga twebwe. Nibaza ko ngira ngo gwaruka rubikeneye cyane yuko akaranga bakamenya ivyo ari byo byose nibaza yuko bitagora nabo nyene barumva cyane cyane nk'amajambo turirimba murumva yuko hari kihinduka amajambo ya kera na y'ubu murumva yuko hari ikintu cy'ikirundi kitumvi bishumvikana neza. Ne musabike abategura ibiteramo kuguma babasiza inyuma canke kubatuma ko kugira ngo mutwigishe natwe tubibone tutabumvise ku radio canke kuri televiziyo. Ivyo nitwo bagora cane kugira ngo abategura ibiteramo bace babitegure ni vyiza ariko hari ukuntu rero bakwiye gukora kugira ngo babikurikire cyane bavyerekane cyane abantu bavyumve babikunde kuko bamaze kubikunda nta nkeka batabisaba. Nigikusaba ugwaruka gubo ruko ravuka ruko ruribagira akaranga ka kera. Ikintu saba ugwaruka gubo rwibagira akaranga ka kera nuko bokunda akaranga ka kera. Murabona umuduri wibagiye ugatakara none kizoba ari igihugu tuzoba dutaye none bumva ko kizogirane nk'ubu nditegereza muduri turazi kuyikora mugabo nta mwana w'ubu nta gwaruka gubo muri ubu bariko bariga kubikora ikembe byarabazwe nta muntu w'ubu ariko ariga kuribaza inanga ziriko birahera kuko biheranye natwe birahera none bizohava bikora bande bizoba byitwa ngwiki. Dusa n'abasozera uvuze yuko vyakogwa vyabazwa ariko ubutabona abariko baraza kwiga kubikora abo bitura abo batora gutega mutaba.
jewe turafise aho mba, turafise aderese, yego turafise aderese aho tuba, mbo hanyuma barabizi n'abantu baratuzi benshi nabo tuba, mugabo babidukoreye twe twobishobora. uwo mvuze ati uwo kwitura burya ntimwavamo umugora. Twomugora gute? Ntitwomugora, twe turakunda karanga, turashobora kukigisha. Jewe n'umuntu aje kumbaza ati mbega uwo nshobora kumpa umuduri ko ngomba kuwiga, je ndigora, hari naho nigora ngatanga wanje. Dusa n'abantu bariko barahimiriza mwebwe ugwaruka, twebwe ugwaruka ni jewe ni wewe ni Epimake ni producer n'umwana wa Mutama, turakeneye kwiga karanga kugira ngo nabo nibasaza niya majambo nyene abaririmbyi bandi baguma bavuga bamwe bakuze, mbega ninagenda ni bandi bazosigarana igihugu, ni bandi bazosigarana umuziki w'igihugu. Nawe Mutama reka aravuga ati imyaka yabiri kiragenda ikiraba myinshi, kuko Mutama urabona yigereye mu zabukuru, navutse ndamubona, wavutse umubona, hari n'abandi badusumba bavutse bamubona, nakanye kiwawe rero kugira ngo umwiture. Yakubwiye Kimangu Francis numwe mu bantu bariko baramufasha kugira ngo akaranga ntigatakare, numwe mu bantu bariko baramufasha kugira ngo agerageze akora indirimbo zimeze neza, akaranga kakera kugira kagushikire wewe. Ni Indundi TV, ni International TV online, dukorera hose, si ngombwa dukorere kuri babandi mumenyereye. Reka Mutama ndagushimire ugira kunasezera abariko baragukurikirana. Yego cyane murakoze, nukuri ndongenda bikibanura ni byiza kuvyo turiko turakora, nibaza ko byobandanya, kuko jewe nagumye ndabisaba nifuza yuko izi ndirimbo zacu bogerageza gufuma bazifata bakaziregeza kuraba ububiko bazibikamo zikagumaho, kuko aya majambo agiye turajana, sinibaza yuko izi ndirimbo zigiye ikirundi kizoba giheze. Ya Mutama aravuze ngo boyatora bakayabika bakazibika, ago kuko nibagenda bagiye bazijanye ngo bizogora kumenya abana bazovuka mu nyuma. Nibaza yuko indundi.com ari imwe mu ma blog canke mu ma platform agerageza gutunga indirimbo za kera, karanga kakera ntiduta. Nimba uri kurabiharira genda wifyondere www.indundi.com, nibaza kuzobisanga aho. Yari International TV online, Allen Zerili nkuko byama. Reka ndakubwira ko ndagukunda, ciao ciao.